Bakunzi b'urubuga BM4 famille BM4 mu nkunde ndabaramutse nongenda bayikaze mu kiganiro cacu cy'uno munsi igenekezo rya 16 kwezi no kwa kane umwaka n'ibihumbi 2025. Uno munsi je novuga ko ari umunsi ni ndyohewe cyane ko ni n'umunsi wanje w'amavuka. Reka rero nanje ndabifuriza kuryoheganwa nanje abashaka ko turyoherwa nabaze muri commentaire bawunyifurize. Yego ndi kumwe n'umusasanguzi mubizi misi yose kugira ngo tubashe kubaha amakuru meza kandi asukuye. Uno munsi ikituzinduye muri studio sikindi tuje kuyaga ku nkuru canke ku makuru akomeye cyane abantu benshi baje bagira ko amakenga abandi bakagira ko ubwoba, na cyane ko abantu bose sikta barundi bazi yuko igihugu cy'u Rwanda kiguma kigira amajanja gutera igihugu cy'u Burundi. Iki naco umusesanguzi yarakidukoreye ko ubushakashatsi kugira ngo atubwire buri kimwe. Rero ntarinze kubicisha amajambo, reka rero mu nkundire nkuko dukundana murabizi uko tubemera cyane bakunzi bacu, ndamuha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi cy'irigenekerezo muri aka gatondo k'igenekerezo rya 16 kwezi kwa kane umwaka 2025. Rero mu nkundire tumuha ikaze byinshi cyane kuko ndazi yuko ikiganiro abantu benshi bari gikeneye, bari bakeneye kumva ivyinshi. Rero bwana musisanguzi ndakuramukije ndanakwifuriza gatondo keza n'ibikorwa vyiza. Urakoze cyane bwana journaliste. Mbere byose kandi akifuriza isabukuru nziza y'amavuka. Asante sana. Yego muri iyi minsi umwana avutse niwe aca atanga amacupa. Yego uza kutubwira ahantu duhurira uduhereze. Yego n'abakunzi bacu, abakunzi ba BM4 aba turi kumwe muri groupe turaza kuyaga kabisa. Irifoke udukorera akantu keza kumutse twereke yuko wavutse haga umutima na cyane. Yego rero reka ndamutse n'abadukurikiranye ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu nko wabivuze. Yego kigenekerezo rya 16 ukwezi kwa kane uyu mwaka nyine dusanzwe turimo. Yego bwana journaliste, abantu benshi baguma bashaka kumenya none igihugu cy'u Rwanda gipfiki n'igihugu cy'u Burundi. Yego kubera iki u Rwanda ruguma rushaka kurema ubwoba mu bene gihugu b'abarundi? Yego kubera iki rutaja gutera ubwoba igihugu cy'u Buganda? Tanzania yo naho ndazi ko bahora bazana ibyo byiterabwoba abanyarwanda. Bwana journaliste, hariho ibintu bigoye kuvuga ariko reka ndabivuga uyu munsi. No munsi biragoye yuko umukuru w'igihugu cyacu na Karorero yoshobora kuvuga ngo u Rwanda ndabona ko rugomba gutera u Burundi. Biragoye. Yego usibye ko yo bagombye gutera ubwoba bene igihugu asanzwe arongoye. Burya hari n'ikindi kintu byohindura muri diplomasi. Ariko twebwe nk'abene gihugu kubivuga kuko tuba tuyibona tubifite n'ibyemezo ni nabyiza kugira ngo dukangurira abantu kumenya ingene bashobora kwitwara cyane gose. Ndagomba ndabivuge ndabyeruye yuko abanyarwanda n'abarundi n'abavukanye. Yego iki kintu bwana journaliste ndashaka uvyumve n'abadukurikirana babitahure. Yego abanyarwanda n'abarundi n'abavukanye cyane gose. mbere novuga yuko ari n'amahasa. ugiye kuraba no kwikukira, itariki yo kwikukira nibaze ko tuyihuje, nimba ntihenze turayihuje. Voilà urumva ko turamahasa cyane gose. uko biri kose ibiriko birahaba byose abarundi n'abanyarwanda turavukana kabisa. ariko rero ugiye kuraba kuva muri kahise, Yego ibi bihugu byacu bibiri bwana journaliste byamye novuga bihangana. Gwera ku ngoma za cami harabaho u Rwanda gutera Burundi, Burundi bukivuna. Ku mateka maze gusoma ntaho ndabona Burundi bigeze butera u Rwanda, nta nahamwe kabisa. Ariko ndazi yuko u Rwanda wigeze gutera Burundi mbere incuro irenga imwe. Uti
ryategwa n'iki Ego. biva kuki. Bona journaliste ndazi ko kino kiganiro abantu benshi bashaka kucumva usibye ko ntacinjira mu mizi sindakija mu mizi kubera ngo mpere ku ntwaro za cami ikiganiro capa kiba kirekire ariko ndabasezeraniye yuko vuba cyane ngomba kubakorera ikiganiro mu buryo bwimbitse ku mubano w'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'igihugu cy'u Burundi kuva ku ntwaro za cami. Ikiganiro kabisa vuba turagitegura nubwo kizomara isaha yose ariko tuzogikora. Ndagomba mbere menyesha n'abadukurikiranye yuko hariho umutama azi amateka y'ibi bihugu byacu bibiri vuba cyane tuzoza turamuzana dukwana ibiganiro kugira ngo abidusangize uburyo nubwo hari ibyo tuba tubuzi dufatiye ku bitabo twasomye n'iki haba hariho ababiturusha kuko bobo baba barabibayemo ntibabisomye. Wari umutama tuzomuzana vuba cyane atangure kuzaduha ibiganiro byinshi ku mateka ya bino bihugu byacu bibiri. Rero bona journaliste ndagomba menyesha abadukurikiranye yuko abarongozi b'igihugu cy'u Rwanda ari ntumwa muri kano karere, ni ukuvuga intumwa z'ibihugu vya Amerika n'ibihugu vya Burayi muri kano karere ka Afrika. Ati gute rero iki kintu rero bona journaliste ucandika ahantu abarongozi b'igihugu cy'u Rwanda n'Ubugande ndabashiremo n'abareretsi ni n'intumwa z'ibihugu vya Amerika hamwe n'Uburayi muri kano karere ka Afrika. Ndashobora no kongera ko nkavuga yuko ari n'intumwa za Satani muri kano karere kabisa. Uti gute bona journaliste igihugu cy'u Rwanda ni ukuvuga abarongozi b'igihugu cy'u Rwanda ntibashobora kwicara ngo batekane mu gihe muri kano karere haba hariho umutekano amahoro musho mvugo. Abarongozi b'igihugu cy'u Rwanda ntibashobora kwicara ngo batekane bumve batuje mu gihe muri kano karere haba hariho amahoro haba hariho ituze. Bo mugani wabo baguma bararibwa kabisa. Ntabwo umutima wabo uguma hamwe mu gihe haba hariho reka mvuge amahoro muri kano karere. Uti ni kwerekere bwana journaliste hariho ibintu byinshi bakora bakabikora mu nzira bigoye kumenya yuko aribo babikoze. Reka duhere kuri 2015 mu Burundi. Sinja kure 2015 cyangwa reka duhere muri 2005. 2005 hariho filme yakinywe ikinigwa Hollywood muri Amerika. Filme bayikinye mu rurimi rw'icyongereza malheureusement n'ubu ntiraja kuri marche ariko nageze kuronka udutrailer tunejewe aho bavuga ngo mu Burundi hariko hategurwa ihonyabwoko ry'abatutsi. Urumva bona journaliste iyo filme General Irabi nimba ntihenze bayitwa DOS aho bavuga ngo mu Burundi hariko hategurwa ihonyabwoko ry'abatutsi. Ni filme yakozwe 2005 aho CNDD-FDD yari mwishamba yari voilà no iyo filme yakogwa biboneke yuko bari bateguye yuko bazokora massacre hama ya filme babone kuyishira ku mugaragaro bitwe yuko bya filme bayikoze koko ihonyabwoko yabaye. Iyo filme je kabisa narabonye udutrailer tune kabisa ivyo ndabihamya naratubonye. Rero bona journaliste bivuze iki baragerageje kunaniza ubutegetsi buri mu Burundi. Reka nshake mvuga umugambo CNDD-FDD kuko niwe utwara igihugu cy'u Burundi cyane gose mu nzira nyinshi zishoboka. Ndabisubiremo mu nzira nyinshi zishoboka mu gushaka guteranya bene gihugu hamwe na leta. Mu kwerekana ko leta
idashoboye mu gusabira ibihano by'agasakisaki leta y'u Burundi. Ibyo byose biba impfagusa. Aha wumva iyo navuye bona journaliste 2005 ndaza kubandanya. Reka tuje 2015 sivyo? Bona journaliste, igihugu cy'u Burundi carafatiwe ibihano by'agasakisaki ku buryo mbere u Burundi no kwikarata bisa nkaho bwari bwamaze gufutwa. Baravuze amajambo menshi ku Burundi. Ni igihugu kitagira isuku, ni igihugu ubwacu ciremeye milice, donc bavuga ko leta y'u Burundi yiremeye bwa ikiroberi. Baravuze amajambo menshi yo kwerekana yuko mu Burundi atagishoboka, atanakimwe kiriko kiravansa. Barakora ibishoboka byose kugira ngo mu Burundi inzara ishobore kwica bene gihugu bikunde bafatiraho, ariko ibyo byose byaranse. Kandundura baciye bategura kudeta kugira ngo bashobore gukuraho ubwo burongozi bwari buhari. Bona journaliste, ndagomba mpamye yuko kudeta yateguwe 2015 yateguwe n'igihugu cy'u Rwanda. Burya ibi biriko biraba muri Kongo ni kopi y'ibyagomba kuba mu Burundi 2015. Bakoresheje abarundi nyene kugira ngo biboneke yuko habaye revolte y'abene gihugu, no kuvuga banse ubutegetsi, hama bashobora kuhashira abi wabo bashobora gukomandita bikunde bashike ku nyungu zabo. Tugitangura bona journaliste, nakubwiye yuko igihugu cy'u Rwanda, abarongozi b'igihugu cy'u Rwanda, pana igihugu sorry, abarongozi b'igihugu cy'u Rwanda n'Ubuganda ntibanezerwa mu karere hari amahoro. Baguma baribwa mu gihe mu karere haba hari tuze. Kandi nabivuze neza yuko ari ntumwa za Satani cyangwa z'abantu z'ibihugu by'abanyaburaya n'ibihugu bya Amerika muri kano karere. Aha rero bona journaliste, umuntu ashobora kwibaza Uburundi niki? Uburundi niki? Imagine Amerika yatanze ibishoboka byose kugira ngo bakureho ubutegetsi buhari uyu munsi mu Burundi. Guhera nshake mvuga umugambi uri ku butegetsi bawomore. Yaratanze amafaranga ashoboka, yaratanze ibikoresho bya gisirikare byose bishoboka. Si Amerika gusa, n'Ubwongereza n'ibihugu bya Burayi ntaco batakoze kugira ngo Uburundi buje mu icuraburindi, ubutegetsi buhari buhave, kugira ngo bashobore gushika ku ndoto zabo. Aha ushobora kwibaza, none aka gahugu nk'Uburundi bagahiga kwiki? Aka gahugu nk'Uburundi bakarondera kwiki? Iki ni kibazo umuntu ashobora kwibaza bona journaliste, ntagitorere inyishu. Ibi rero ngoma ndabihuze bona journaliste n'intambara iriko iraba muri Kongo, kugira ngo abantu bazi kuntahura neza. Sorry bona journaliste, hariho umuzungu sindamuzi izina mazi iminsi asohora amavideo menshi yerekana ko ibihugu bya Burayi na Amerika bidakunda Afrika, donc byinshi. Aho mbere yavuze no ku Burundi yuko Uburundi igihugu ca Kongo bidakunda yuko bagifata tanki y'Uburundi na Tanzania bitari badasangiye ivyiyumviro. Haro no ngomba kuza bona journaliste, biriko biravugwa cyane yuko bakeneye kugabura Kongo, no kuvuga Kivu ibe igihugu cigenga. Burya no muri plan bari bafise mu kwataka Kongo, iyi plan yariyo yuko bagomba kuyigira Republika
ya Kivu. Ndabaze ko maze kubona amafoto menshi bakoze batuye abakobwa barambara udutiriko amashapo ngo visit Kivu, sinzi kurabibona amafoto agomamaza imisi asirikira. Donc kubgabo plan yari uko kabisa Kivu iba igihugu cigenga. Ariko mu nyuma bamaze kubona ingene bariko bigarurira by'agasakisaki ibisagara bikomakomeye muri Kivu, baca bamera kamvuga mero ababana menshi bavuga bati no reka ahubwo dufata igihugu cyose cya Kongo. Ego ni kuvuga dutembagaza Tshisekedi tumukureho. Bona journaliste nagomba ndakumenyesha yuko abari nyuma y'uyu mukino wose biriko bivuga ngo ni Paul Kagame. Burya na Paul Kagame ni ntumwa. Sinzi impamvu amakungu ariko aratinya kudoma urutoki kuri Amerika. Sinzi impamvu amakungu ariko aratinya kudoma urutoki ku bihugu vya Burayi. Kagame nta Kongo akene, none Kagame yokenera kunga ikoresha iki? Ko asanzwe ayifise deja. Kuva aja ku butegetsi mu gisirikare cya Kongo hagiyemo ingabo ziwe. Mu ngabo za Kongo nako mu barongoye Kongo hariyo abanyarwanda. None Kagame yirondera kunga ayiga kwiki? Kongo ikenewe n'ibihugu vya Amerika, Kongo ikenewe n'ibihugu vya Burayi. Ariko kudeta yateguwe 2015 ijya kudeta yari ikitegura iyi migwano iriko irabera muri Kongo. Bari bakeneye yuko Uburundi babwubika bakahashira igikoresho cabo nkuko Kagame ari igikoresho cabo na Museveni. Kandi burya iyo biborohera Burundi bakabwubika na Tanzania kari ko bakabaye. Na Tanzania aca bigenda uko bakayubika bakahashira igikoresho cabo. Aho byari kuba biheze Kongo bari kuba bayifise ibiheta ngabo 100%. Ariko Imana nyakuntunga mbugwa babandi ngo Siyasumani Sinakorodi ngo Sinakorodi canke na Yohani yara nuvuga ko yarazigamye Burundi n'abarundi n'abarongozi b'igihugu cy'u Burundi ntibashika ku ndoto zabo. Yego cyane ntibyakunze. Bwana journaliste, iyo abantu bumva tuvuga ngo Uburundi bwashize Imana imbere mu bikorwa byayo, ntibatahura impamvu. Ntibatahura biraba cyane. N'ubu ndahamya yuko mu Burundi Imana twayigize nyambere. Niyo ya mbere ifite ikibanza cy'imbere. Imana ifite ikibanza cy'imbere. Kuko iyo hataba Imana bwana journaliste byari bigoye ko 2015 tuyisimba cyane gose. Uburundi bwari kuba bwaraguzwe ibiheta ngabo 100%. Pardon. Aha rero ngomba nce ngaruka gato ku barundi bamwe bampema yuzuye. Bansumirinda. Ego. Tumaze imisi twerekana ingene muri FRDC hariho aribo badindije igikorwa. Aribo bariko barahinzira umwansi wabo. Ego. Bwana journaliste, akari mu mpene niko kari no mu ntama. Cyane gose. Burya hariho n'abarundi bari amafaranga kera. Hari abandi b'abakomisiyoneri bamaze kujya mu makomisiyo yabo. Bariko barakokeza ati mutebye kuza gutanguza imigwano mu Burundi. Ni munyarutse turiteguye tubahereza ibi nibi, tubahereza ibi nabiriya. Murantunga ntabwo meze neza. Sasa journaliste bimaze kunanirana muri 2015. Ego. Bakomeje kugerageza. Ntibicaye. Ntibigeze basinzira. Ntibasinziriye. Ego kabisa. Aba bakomisiyoneri bo hakujya ya Kanyaru ntibasinziriye. Ego. Baragerageje biranga. Ariko uyu munsi rero aha niho ngoma mpagarare muri kino kiganiro cacu ahanshitse. Ego. Ahanshitse. Ni plan yabo, ni karata. Bariko barakina muri kano kanya. Ego. Journaliste bihutiye kuza gufata igisagara ca Uvira. Mu by'ukuri ntabwo bari bakeneye igisagara ca Uvira. Antuka n'abadukurikirana barabizi, bari bakeneye
igisagara ca Bujumbura. Ego. Aha rero ngo ndakwereke piste abantu benshi batazi. Bona journaliste bari bakeneye kurema ubwoba mu gisagara ca Uvira kugira ngo abantu bahunge. Ego. Abakongomani bahunge. Bahungire mu Burundi. Muri bajya abakongomani bagomba guhungira mu Burundi. Ego. Nako bategezwa guhungira mu Burundi. Hategerezwa kuzamwo n'abasirikare babo. Aha nca nibutsa yuko no muri ya migwano yaberaza Kamanyura hehe mu mpunzi zahungiye mu ntara y'Ibitoke harahungiyemwo abasirikare ba M23 hariho abafashwe. Ego. Ibi mbono nuko na leta yacu itashimye kubishira mu itangazamakuru ngo bimenyekana cyane gose. Hariho abagwanyi ba M23 bafashwe kijya gihe. Hariho abafatanya inkoho, amasasu. Hariho n'abafatanya amasasu. Ibi byaravuzwe gakeya. Bivuze ngo kugira ngo baze mu mpunzi suko bari bahunze imigwano, bari baje kuneka, bari baje kurundi rugamba ngaha mu Burundi. Rero plan yari ihari yuko abo bagwanyi bahungana n'abenegihugu bo muri Kongo bari muri Uvira baze biyinstare muri Bujumbura. Ego. Aha no kumenyesha bona journaliste yuko hari hamaze gukogwa na nubu Jose Lodire harakozwe rusansuma y'abanyamurenge bari mu gisagara ca Bujumbura. Harakozwe na rusansuma y'abanyamurenge bari muri Tanzania. Ibi n'abantu benshi batabizi. Ego. Rero intumbero yari kwari kugira gute barabe kibiharuro vyo hinge gato. Aha bariko baraviza Burundi. Ikindi ko ndashaka ucumbe bona journaliste. Ego. Iyi ni karata iri kirakinwa ubu. Uti gute rero bari bakeneye yuko bajya bagwanya babo baza bace bica igitigiri nyamwinshi c'abanyamurenge. Ego. Urumva journaliste? N'abandi bantu bo mu bwoko bw'abatutsi hano i Bujumbura. Ego. Kugira ngo rero bace binjira mu Burundi nka kujya binjiye muri Kongo. Batangaze yuko ubwoko bw'abanyamurenge bari mu Burundi bariko barahohoterwa, bariko baricwa bunyamaswa, hamwe n'abandi batutsi bari mu Burundi bariko barahohoterwa. Ivyo rero ntituvyemera, ntituvyihanganira cyane gose. Bya bihugu vya Amerika na Burayi navyo bice bija hejuru biti nivyo abo bantu bategerezwa kurengerwa komsa bazo bashuye kuronka iki Uburundi ko binjira. Ariko Imana nyakuntunga bwana journaliste tagigituri imwe abarundi twagira nyambere imwe atari Asumani itari na Yohana na Korodi kabisa yaciye ibicisha ku ndongozi zacu irabaha ndabite guhishurirwa barahishuriwe barabona iyo mikino yose iriko irakinwa baca bashira inguvu mu gisata c'ubutasi ciperereza mu kindo koga runono baravyoga ko runono baramenya imvo n'imvano y'uwo mukino burya no kumenyesha ko uwo mukino watanguriye muri Kongo. Ego. Mugabo warangiriye muri Kongo neza cyane kubera ko leta yacu yacishira inguvu nyinshi mu gisata c'ubutasi ciperereza. Ego. Iyo dossier iba irabaye clôture. Ndashaka ndakwibutse yuko bwana journaliste bakivuga yuko bagomba bafata igisagara ca Uvira haraje amakuru yuko ngo impunzi z'abakongomani mu Burundi ziriko ziranyuruzwa. Ego. Ayo makuru yaravuzwe cyane. Harekana ndibuka hariho n'abafashwe mu nyuma. Harafashwe abantu bane bariko batangaza ivyo bihuhwa. N'abakongomani harimo n'umupastori. Ayo makuru yaravuzwe. Ndakwibutse kandi yuko bwana journaliste barerekanye n'amafoto ngo y'abanyamurenge bariko baranyanyaswa. Ibi byaravuzwe. Intumbero yari iyo mpejeje kuvuga kwari kugira ngo berekane yuko mu Burundi mu by'ukuri impunzi z'abakongomani zifashwe nabi na cyane cyane abanyamurenge kugira ngo
bya bihugu rutura ego bimwe byafatira Burundi ibihano kuva 2015 bya bindi bivuga yuko Burundi atakigenda pays pauvre voilà bya bindi byahereza amafaranga abarundi bansumirinda nabo hakujya akanyaru kugira ngo bakore utwigoro dushoboka mu Burundi bahindura ibintu mu gutembagaza ubutegetsi bice bija hejuru abarundi bariko barahohotera abanyamurenge n'abatutsi rero tugomba twifatira ibintu mu minwe ariko ntibyakunze ibi rero bona journaliste ni kintu kimwe mu biriko byerekana ko umenga u Rwanda rugwaye Burundi nta kibazo na kimwe u Burundi bufitanye n'u Rwanda noneho Burundi nta gihugu na kimwe bifitaniye ikibazo usibye yuko gusa abarongozi bamwe b'igihugu cy'u Rwanda bakeneye gushimisha bashebuja ndavuga bya bihugu bya Burayi na Amerika kugira ngo u Burundi buje mu gitigiri cy'ibihugu bakeneye kumanaginga ibi rero ndagomba nce ndabihuza bona journaliste n'amajambo amazi imyaka avugwa yuko hakenewe Empire Hima muri kano karere k'ibiyaga bigari iki ni kintu ntashobora kudevelopa cyane mugabo vuba cyane ndakizako twerekane koma niyo byavuye bakeneye ko haba Empire Hima ahantu cyo ndakwibutsa bona journaliste ubwoko bw'abatutsi bubaho ubwoko bw'abanyamurenge bubaho n'ubwoko bw'abahutu bubaho n'abatwa babaho ariko ugiye kuraba kuva ku ntwaro za cami abatutsi mu myumvirire yabo mu byo bizera ni ukuvuga mu byo bagira priorite bo bagenda berekana yuko baremewe gutwara baremewe kuyobora abayobozi ni ukuvuga igihugu kidatwawe n'umututsi ico gihugu zubigenzura wana musesanguzi hinge gato nkundira gato bwana journaliste nkundira gato urana goya ku nkoza cyami bavuga yuko umwami yavukana imbuto mu ntoki uzi impamvu ivyo byavugwa bwana musesanguzi reka taguha umwanya kumbure uzozo biduhe mu buryo bwiramvuye utubwire ngene umwana yavukana imbuto ndetse unatuyagire kw'ivyo bintu tubwiye vya Empire Hima nizere uko abantu hariho n'abandi bantu bashobora kugira ico babivuzeko bakaduha ubutumwa kuri no nimero tuba twashize hano kuri ke reka gushimira umbabarire gato singoma mbandanye journaliste iyo tuba tuko turavuga amateka iyo tuba turiko dutanga inkuru nk'izi hariho abantu batadutahura ndakunda kubivuga cyane gose jewe ntabwo ndi umunyamacakubiri jewe kabisa sindi umunyamoko mu Burundi noneho amacakubiri nta kibanza afise nta nikibanza afise umuntu agomba kuhaba aziko ari umututsi aziko ari umuhutu aziko ari umutwa kugira ngo tubane neza tuzinanye mu butandukanye bwacu ariko bwana musanguzi ivyo bintu bigoye gute kuba urashobora kuvuga ku bavyeyi basi kubo boko bari differ aho uca witwa gute aho rero niho mu Burundi ivyo bintu bitanakibaho twivyo nibikibaho uzosanga umwana afise papa we w'umuhutu mama we w'umututsi kabisa cyangwa papa we w'umututsi mama we w'umuhutu uwo tuzomwita gute mu Burundi nta macakubira kibaho ntayabaho pe ntayabaho usibye ko bavuga ngo ubwoko bw'umwana n'ubwase mugabo kandi hariho n'abakubwira ngo ubwoko bw'umwana buri mu mabere ya nyina ivyo rero ntabwo tugomba kubiha agaciro nk'abarundi mugabo kuba uvuga uti ujya n'umututsi ujya n'umuhutu tukabana mu butandukane bwacu ivyo ni bisanzwe kabisa ivyo ni bisanzwe hariho nashatse kuvuga yuko abantu ntibaze badufate nk'abanyamacakubiri cyane gose ntibaze bumve ngo turabanyamoko kumva tuvuga ngo abatutsi byagenze uko abahutu byagenze uko abatwa byagenze uko canke bamwe bitwaza ubwoko ubu kugira ngo bashike ku nyungu zinizi ibyo kabisa ntibaze
babihagarare ko mu kuducira imanza ngo turabanyamacakubiri cyangwa ngo turabanyamoko. Musesanguzi nizere yuko twayaze vyinshi karenda kwifurize umunsi mwiza abantu bacu barabizi ko tukiri kumwe na cyane cyane twatwerekeze ku mirongo y'urugamba neza na neza ku ntambara ikirabera mu gihugu cya Kongo. Rero ndangize ndagushimira cyane kwino nkuru novuga yuko yari inkuru yabaye ndende abantu benshi bacu ntibakunda ibintu birebire muganizere yuko wewe wapavenye kuyimara hari byinshi washoboye kumvamo. Ndagushimiye cyane rero. Urakoze cyane bwana journaliste. Nibaza ko mukanya uduha mape. Ego. Neza na neza. Uduha mape yaho duhurira hama reka nshimira abadukurikiranye. Banatwihangane n'ubwiganiro cyacu cyabaye kirekire kandi utankundiye ko ndagiheza. Nta kundi mugabo ndatsukuzemo kandi kanya mu misi imbere ndakenda kabisa. Asante sana nkuko umusango zevuze mukanya ndabaha mape hantu za guhurira ngo dusangire agafana. It's my birthday. Mwese muratumiwe kabisa. Hama ndanarangiza ndabifuriza ibihe byiza kurangiza umunsi neza. Umunsi w'ibikorwa murondere muronka. Abanyarwanda bavuga ngo muhahe muronka kabisa. Turongera duhure mu yindi biganiro cyane cyane ku mirongo y'urugamba. Bye bye.